mbega hari igihe wicara ukiyumvira ati mbega hamwe nova muri uyu mubiri noja hehe? Mbega ubwenge bwawe hari igihe bukurongorera kuvyiyumvira ivyo, canke uriko uraplanifya aho uzogura inzu, aho uzogura n'iya kabiri, uriko urategura amavoyaje aha na hariya, mbega l'année prochaine, mbega dans 5 ans nzoba ndi mu biki? Vyari vyiza, ariko mbega uraplanifya inyuma y'urupfu naho uko bizaba bimeze? Aho rero tuhategura uyu munsi, tuhategura tukiriho, tuhategura tugihumeka impwemu y'abazima. Rero n'uyu mutima vy'ukuri nagomba yuko tubamwo wo kumedita, wo kwiyumvira ku rukundo rudasanzwe Imana yadukunze rwatumye aduha umwana wa. Iki nico kitumenyesha nuko uwo yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Urukundo ndawukunda nuko nokubwira Kristo maze ubuzima bwawe bugakira Gehinom. Urukundo ndawukunda nuko nokwereka inzira igukura mu bibi canke mu ngeso mbi canke mu vyaha, maze ubuzima bwawe bukerekeza mu nzira y'umuco. Imana iguhezagire. Mbega wowe uri mu mutima, wowe uri mu kibanza caho vy'ukuri ubugingo bwawe wobwegurira Kristo akaba umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe? Mbega urifuza gukizwa? Ndaramukije mwese mu izina rya Yesu, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro c'amasengesho kuri televiziyo yanyu Heritage. Ndizera ko mwiriwe neza, mumeze neza, umwe wese aherereye. Muri kano kanya ndagomba tuganire gatoyi cane ijambo ritwibutsa urukundo rw'Imana. Nigo ngomba yuko tuganiraho gatoyi cane, ariko imbere yaho reka dushime Imana. Mana yacu kandi ugira neza, Mana yo kwizigirwa, uhoraho munyenkomezi. Ndawushimiye mwami muri kano kanya keza uduhaye, kandi ndagushimiye ko waduhaye kwirirwa neza, tukaba turi bazima tugeze aya masaha mwami, twumva tuguwe neza mu bwiza bwawe. Urakoze, utuyobore uyu mwanya, utubere uw'ikimazi mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu, amen. Rero dusome amajambo ari mu gitabo ca Yohana wa mbere igice ca 3 umurongo wa 16. Haravuga ngo iki nico kitumenyesha urukundo, nuko uwo yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Imana ihabwe icubahiro. Ahandi mu gitabo nyene mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 3 umurongo wa 16 naho nyene havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze ari mu isi nigo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwe ubugingo budashira. Aya majambo rero bene data aratwereka urukundo rudasanzwe rw'Imana. Iki nico kitumenyesha urukundo, nuko uwo yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Bene data, twari tubayeho mu isi tutagira Imana rurema, twari tubayeho mu isi atavyizigiro vyo kuzobana nayo tugira, twari tubayeho mu isi turi injabuka vy'amasezerano, twari tubayeho mu isi turindira urubanza rw'ibihe bidashira. Ariko rero birivuga ngo iki nico gitumenyesha urukundo, nuko uwo yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu. Mwibaza ko ari bangahe bokwemera kwigura abandi? Ariko Imana mu rukundo rwayo yaraduhaye Kristo kugira ngo aze kudupfira. Imana ishimwe. Kristo rero atanga ubugingo bwiwe, burababazwa, buracumitwa, Yesaya ariko aravyerekwa mu gitabo ca Yesaya 53 guhera ku murongo wa 4. Bibiri ivuga ko mu maso hewe hari aho umuntu adashobora kwifuza. Yari yajanjaguwe, yari yakubiswe, yari ameze nabi. Mu maso hewe hari ahantu hameze nabi cane gose. Bibiri iratubwira yuko yari azi intimba icarico, yicurikirijwe n'akabonge. Bibiri ivuga ngo igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we. Bino vyose rero yareka biterwa n'urukundo n'impuhwe adufitiye twebwe abari mu isi turabagararije, twebwe abari mu isi turi abanyabyaha, turi abantu batandukanye n'Imana, turi abantu barindiriye Gehinom. Bene data, Kristo Yesu yaraje adukiza Gehinom, yaraje adukiza
urubanza rw'ibihe bidashira. Erega hari igihe wibaza ngo birasanzwe, urazi kubaho ubabazwa imyaka yawe yose, ubabazwa ibitagira iherezo, ariko Yesu ibyo nivyo yaje kudukiza. Rero Bibiliya yatubwiye muri Yohana 3:16, Bibiliya ivuga irerekana neza by'ukuri yuko runo rukundo ataco rupfana no rw'abantu bagira, nta muntu yokwegura. Bibiliya biratwereka yuko nitwamwizera ubugingo bwacu nitwamuha ntituzopfa rubi. Haleluya! Yaratanze ubugingo kugira ngo tumwizere. Rero iyo tumuhaye ubuzima bwacu tuba duhejeje gukira rwa rubanza rw'ibihe bidashira, kuko urukundo Imana yakunze ari mw'isi nigo rwatumye, haleluya, ubwo rukundo yadukunze nigo rwaciye rutuma aduha Kristo kugira ngo natwe tumwizere. Ni kuvuga ngo ico Kristo yategerezwa gukora kugira ngo ntituje muri rwa rubanza rw'ibihe bidashira, ico Kristo yategerezwa gukora kugira ngo ntitubone wa munsi mubi, ico Kristo yategerezwa gukora kugira ngo ntitubabazwe ibihe byose, yaragikoze, yatanze ubugingo bwiwe. Mbega natwe duhamagarirwa gukora iki kugira ngo urwo rubanza ntituze turubemwo? Nuko ubugingo bwacu tubwegurira Umwami Yesu, akaba ari we abuganza, akaba ari we abukontorora, akaba ari we Umwami n'Umukiza mu buzima bwacu. Naho nyene nimba waramwizeye Kristo ari we Mwami w'ubuzima bwawe, urahamagarirwa kugendera mu maprincipe y'ubwami bw'Imana, urahamagarirwa kugendera mu buzima bwubaha Imana, mu buzima butinya Imana, mu buzima bugorokera Imana. Urukundo rwiwe rero rwatumye yambikwa isoni n'abo yaremye, rwatumye yankwa n'abo yaremye, rwatumye abambanwa n'inkozi z'ibibi, rwatumye acika ikivume ku musaraba, yitwa amazina mabi y'ubwoko bwose. Ariko yariko arondera iki? Yariko arondera jewe nawe, yiyambuye icubahiro cose. Inshuti mwene data, nagoma nabwire ngo urukundo rw'Imana ntirusanzwe ku buzima bwacu. Murumva yuko habayemwo gutanga umwana w'ikinege, atanga ubugingo bwiwe. Rero muri uyu mwanda agomba vy'ukuri we muri buno buzima, muri uyu mutima wo kwibaza, wo kwiyumvira, mbega jewe ko Kristo yaje kurondera jewe, mbega naremeye kwakira izo mbabazi zagaragariye Golgota, zagaragariye ku musaraba? Mbega vy'ukuri ndi mu mwanya, ndi muri kino gihe cyo kwibaza? Bibiliya ivuga ngo iyaba bari bazi ubwenge bo kwibajije ivy'amaherezo yabo. Mbega hari igihe wicara ukiyumvira ati mbega hamwe nova muri uyu mubiri noja hehe? Mbega ubwenge bwawe hari igihe bukurongorera kuvyiyumvira ivyo? Canke uriko uraplanifya aho uzogura inzu, aho uzogura n'iya kabiri, uriko urategura amavoyaje aha na hariya, mbega l'année prochaine, mbega dans 5 ans nzoba ndi mu biki? Vyari vyiza, ariko mbega uraplanifya inyuma y'urupfu naho uko bizaba bimeze? Aho rero tuhategura uyu munsi, tuhategura tukiriho, tuhategura tugihumeka impwemu y'abazima. Rero n'uyu mutima vy'ukuri nagomba yuko tubamwo wo kumedita, wo kwiyumvira ku rukundo rudasanzwe Imana yadukunze, rwatumye aduha umwana wa. Iki nico kitumenyesha nuko yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Urukundo ndawukunda nuko nokubwira Kristo, maze ubuzima bwawe bugakira Gehinomu. Urukundo ndawukunda nuko nokwereka inzira igukura mu bibi canke mu ngeso mbi canke mu vyaha, maze ubuzima bwawe bukerekeza mu nzira y'umuco. Imana iguhezagire. Mbega wowe uri mu mutima, wowe uri mu kibanza caho vy'ukuri ubugingo bwawe wobwegurira Kristo akaba Umwami n'Umukiza w'ubuzima bwawe? Mbega urifuza gukizwa? Iyo tuvuze gukizwa ntibidutera isoni, kubera ubutumwa bwiza n'ubushobozi buzanira akiza uwizera n'ubushobozi. Imana ishimwe cyane. Mbega uravyumva ugomba gufata ingingo yo gukizwa
gukizwa si iby'abakene gusa, si n'iby'abatunzi gusa, gukizwa n'ubuntu budasanzwe ubugiriwe n'Imana. Kwemera by'ukuri yuko uri umunyabyaha, Imana yonyine ari igororoka, maze ukemera izo mbabazi z'Imana n'ubuntu budasanzwe bugiriwe. Ndagomba nimba ugomba gufata iyo ngingo, wifatanye nanje muri isengesho, vyaturisha akanwa hanyuma vyizeresha umutima by'ukuri yuko ugomba gufata ingingo yo gukizwa. Reka usubiranemo nanje ino sengesho, uvuge ngo Mwami Yesu. Urasubiramwo ati Mwami Yesu, ndagushimiye kuri Imana, ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, umfute mu gitabo c'urupfu, unyandike mu gitabo c'ubugingo. Amaraso yawe yoza ibyaha byanje byose, umwemo wawe yongere kurongora ubugingo bwanje. Urakoze Mwami Yesu kumpariye, mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhezagire kuri ingingo idasanzwe weje ufata. Worondera ishengero riri hafi yoherereye, vugane n'umukozi w'Imana waho akomeze kukurongora mu nzira y'agakiza. Canke natwe ushobora turondera kuri nimero uza kubona munsi kugira ngo dukomeze kufasha no gutera intege ku bijanye n'ingingo y'agakiza wejeje gufata. Ndagomba ndagusengere. Mana yacu, Mana ugira neza, Mana yo kwizigirwa, umunyenkomezi, data udahinduka, ndakweretse uyu mutima w'uyu mwene data eje ufata ingingo, umugire neza kandi umugenderere. N'imbuto itabora eje kubibwa muri we, Mwami uyivomerere iyobogwe nawe, umuco urasira ubugingo bwiwe, umuhe kuzinuka ibyaha, umunyoteze ubugororotsi, umunyoteze ugendana nawe. Urakoze, icubahiro kibicaye mu izina rya Yesu, amen, amen. Wabugwaye, wovise kene kibazo kibakiye ubuzima bwawe, naho nyene wizera Imana, ushira umutima ku Mana itabure kwibigenza, ushira umutima ku Mana mu gutabara idatabaza, ushira umutima ku Mana umuremyi wa byose. Nta kibazo kiriho Imana idashoboye gukiza, nta n'ingwara idashoboye gukiza, nta musozi itotembagaza. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro. Ndasengeye mwene data reka aradukurikirana, yizeye ijambo ryawe, yizeye imbaraga zawe. Yoba agwaye ingwara iyo ariyo yose, Mwami nzi neza ko nta bunini bw'ingwara buhari imbere yawe. Birashoboka yuko iyo ngwara imaze igihe kirekire, reka imbaraga zawe zimusange, ubushobozi bwawe mukize, umuriro uce mu mubiri wiwe, umuriro uce mu maraso, uce mu mitsi, uce mu nyama, uce mu misokoro. Mana ahabwe gukira ivyananiranye kwa muganga, ivyikomplitse, Mwami wowe urashoboye gukiza mu mafyigo, impande zose imbaraga zawe zimusanga. Uyu mwanya nyene duriko turasenga, yumve impinduka mu mubiri wiwe, yumve kuremurwa mu buzima bwiwe. Urakoze kumugiriye neza Mwami. Uyu mwene data afise ikibazo kimuremereye, amadeni amuremereye, Mwami yirirwa ariyumvira inzira uko biri bugende ariko ntazagira. Wewe utigera uri kugenza, wewe watumye igikona kuri Eliya, Mwami ushoboye kumucira inzira, ukamurungikira umuntu, ukamukemura ikibazo, Mwami ukaremura umutima wiwe. Twizeye wewe waciye inzira mu kiyaga, niyo mwene data umucira inzira, umuhoza amarira buri muntu wese mu vyarimwo, mu ntambara no mu ngorane arimwo. Mana umuhe guhura n'ubwiza bwawe kandi yumve presence yawe n'ubuzima bwiwe. Izina ryawe niryubahwe Mana ubu n'ibihe byose, mu izina rya Yesu, amen. Ora abahezagire, ora abagire neza, murota Imana, mugira akaruhuko keza kava ku Mana. Yesu abahezagire.